Mwaramutse nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abadukurikira mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mwese ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese. Turi kuwa gatatu, turi kwigenekerezo rya gatanu Ruhuma 2025. Ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese mu bandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse tukabashikiriza ngaha kuri no monesha kure yacu ari nayo yanya Burundi News TV. Burundi News TV ndi monesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho, abari karavugwa n'ubundi mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze, dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Mu gihe bamwe rero mubegereye umuryango w'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverend Ndikuriye bemeza neza yuko ariko arahumeka akanyuma, aho nako rero umubiri wiye udafise imbaraga zo kuba wogahumeka, ahubwo hari kwifashishwa ivyuma bimufasha guhema neza, aho akomeje kugenda harasohoka noneho amasanamu yerekana uburyo uyu mutegetsi yarasanzwe ari igikomerezwa ngaha mu Burundi akomeje kurembera mu bitaro bya hariya i Dubai muri leta zunze ubumwe za Abarabu. Nkuko bigaragara, amakuru akomeje kugenda aradushikira nuko habaye impinduka ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, ariko zikaba ari impinduka noneho zaje gutungura abatari bakeya cane. Mu gihe abategetsi bamwe rero bariko barasozera ibiringo byabo nkuko bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira, harakomeje kwibaza impamvu Variston Ndayishimiye yoba yaragennye undi muntu ashobora kuzosubira Reverend Ndikuriyo nkuko bikomeje kugenda bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibikomeje kugaragara birateye impungenge ndetse ni bimwe mu bigaragaza neza yuko umubano utifashe neza hagati y'aba bategetsi bombi. Ni mu nyuma yuko rero hari amakuru akomeje kugenda aradushikira yerekana n'ugomba kuzasubira cyangwa se ugomba kurongora CNDD-FDD nkuko bigaragara. Ibi byose kandi Variston Ndayishimiye ariko arabikora mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yo kwigizayo bamwe rero bari basanzwe n'ubundi ari bamwe mu bazamukanye cyangwa se wo mu rero Petero Nkurunziza yari yaramusabye yuko bufatanya mu kurongora igihugu. Ubusanzwe murazi neza yuko rero n'ubundi Petero Nkurunziza nawe yashakaga kurongora ikiringo ca gatatu, ariko bica biramwangira. Yarashyizeho rero n'ubundi uzamusubirira ari we Variston Ndayishimiye, ariko kandi ashyiraho rero itegeko rigomba kumuhereza ububasha ku buryo ari yagomezaga n'ubundi ko arongoye igihugu nubwo atari kuba rero ari umutegetsi mukuru. Ibi bituma ndetse binavuga yuko ari nabyo byatumye rero Variston Ndayishimiye abasha kuba yo mwivugana. Mu nyuma rero n'ubundi ibikomeje kugaragara bikaba biboneka ndetse binagaragaza neza yuko n'ubundi Variston Ndayishimiye yo bashaka kwigizayo cyangwa se kwikiza uyu ngo Reverend Ndikuriyo, mu nyuma y'ikabona yuko ashobora kuzamubera intambamyi mu migambi yiwe yo kuzakomeza kurongora u Burundi. Nyamara nubwo afise imigambi ndetse n'intego zo kurongora igihugu c'u Burundi, igihugu c'u Burundi kirakomeje kunyura mu bihe bidasanzwe nkuko bigaragara ku buryo abanyagihugu benshi bariko bariyamiriza ibibera muri CNDD-FDD. Icyakora ibi bintu Variston Ndayishimiye nawe yakoze cyangwa se namara kubishikaho neza birashobora kuzozana indyane muri CNDD-FDD ku buryo abatari bakeya bagomeza kugenda babigarukaho ndetse bakanavuga yuko n'ubundi ari barariremere cyane nkuko amakuru yo maradusumira. Kumwe mu bantu bazwi neza yuko ari bamwe rero bari mwiragi rya Petero Nkurunziza, biraboneka yuko n'ubundi uyu Variston Ndayishimiye atakiri muri iyo ragi nkuko bigaragara, ahubwo amakuru akomeza kugenda radusumira nuko n'ubundi Nyiriteka Reverend Ndikuriye ayo arongoye abari mwiragi rya Petero Nkurunziza nkuko byoma bigaragara. Turagaruka kandi ku mpungenge zikomeje kugaragara aho intara zose zikora ku gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, mu nyuma y'uko rero n'ubundi Variston Ndayishimiye ahejeje gutangaza amakuru yatunguye abatari bakeya, akagaragaza neza yuko n'ubundi izo ntara zose zegereye igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda hagomba kurindirwa umutekano. Ubu ngubu nta muntu n'umwe ariko arazirongora cyangwa se ngabe umurongozi canke buramatari w'intara yegereye igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda atarabaye umusirikare canke umupolisi aremere cyane cyangwa adafise ipeti rimwe muri bamwe mu bajejwe iby'umutekano nkuko bikomeje kugenda bigaragara.
turagaruka kubikomeje kuvugwa cyane cyane ibiriko biradusumira biraturuka muri Afrika y'Epfo mu nyuma y'uko abategetsi muri Afrika y'Epfo bariko barafata imyanzuro iremere cyane ikomeza kugaragaza neza ko bifuza yuko nubundi abasoda babo bovanwa muri icyo gihugu. U Rwanda biraboneka yuko rwabahaye inzira kugira ngo bacyure imirambo yabo n'abakomerekeye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko bigaca birananirana. Byose muraza kubinyemerera tubisobanure muri kino kiganiro. Ndabashuje kandi mbahaye ikaze, ndabaramukije bivanye naho muherereye mwese. Gukora nimbivuze turi kwa gatatu genekerezo rya 5 Ruhuhuma 2025. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese batwumviriza muri mu Burundi, abatwumviriza muri mu ntara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye mu makaritsiye ndetse no mu mavire amwe namwe. Mwese turabaramukije tubahaye ikaze. Ikaze kuri mwebwe mwese kandi mudukurikira ndetse mukumviriza amakuru n'ibiganiro byacu muherereye ngaha ku mugabane wa Buraya, by'umwariko abatwumviriza muri mu bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza by'umwariko bari ku mugabane wa Buraya, abari mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu Bwongereza, muri Canada n'ahandi, abari mu karere k'ibiyaga binini mwese ndabaramukije, abari mu bihugu by'abanyi, abari mu gihugu cyanyu ca Kongo, abari mu Rwanda, Tanzania, Kenya na Uganda, abari muri Zambia, Zimbabwe, abari muri Afrika y'Epfo, abari mu burengero bwa Afrika, mwese ndabahaye ikaze. Ari ubwa mbere ushitse ngaha byonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5. Ikaze. Amakuru akomeje kugenda aradusumira nuko nyuma yuko rero Variso Ndayishimiye ahejeje kwakira amakuru n'ubundi yimvaho amwemeza neza yuko uyu mutegetsi yahoze arongoye umugambwe CNDD-FDD duri ku butegetsi ashobora kutozogaruka n'ubundi kuba yokera neza nkuko bigaragara, ahubwo igisigaye ari uko rero botegereza ikimana yokora canga se kwimana ishobora kuba yo muhamagara. Amakuru akomeje kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza ko Variso Ndayishimiye uwe yari yaragennye mu rwego rwo kugira ngo amusubire canga bari warongora CNDD-FDD yamaze kumuhereza intara kugira ngo ace arayirongora mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yo kwimenyereza amabanga agiye kujejwa cyangwa se azabajejwe nkuko bigaragara. Icyakora iyi ni inkuru itakiriwe neza namwe mu bagumyabanga kubera ingene Variso Ndayishimiye ariko arakora impinduka ndetse zigaragaza ko zishobora kuzobyara amatati ndetse n'imyivumbagatanyo n'imyerekanire iremere cyane nga mu Burundi. Benshi baremeza neza ko mu gihe Variso Ndayishimiye yananiwe kurongora iki gihugu cy'u Burundi, ndetse benshi bakaba bavuga ko aribwo bwa mbere igihugu cy'u Burundi cyugarijwe n'ibibazo byinshi cyane, atarakwiye rero kuba yozana bamwe rero mu bamwegereye cyane muri n'ubundi mu bigendanye no kuba barongora cyangwa se bawufatanya mu gukomeza kurongora iki gihugu. Amasanamu akomeje kugenda arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi ariko araturuka nga mu bitaro by'i Dubai muri Dubai Hospital Center nkuko bigaragara, aremeza ndetse akanagaragaza uyu munyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ikuriyo ko amagara batifashe neza, aho bivuga ko ari kukuka kanyuma nako umubiri wiwe ukaba udafise imbaraga canke ingufu zo kuba wogahema, ahubwo akaba ariko harifashishwa ibyuma by'ubuhinga bwa none bishobora kuba byomufasha guhema. Hari n'abandi batega umunwa mu kugaragaza ko Variso Ndayishimiye yo batanguye gukora izo mpinduka mu nyuma yuko kandi n'ubundi yamaze kubona yuko ibyo byamaze kurangira neza cyane. Ibi kandi birababaje abatari bakeya mu nyuma n'ubundi Variso Ndayishimiye atari ko arareka kugira ngo abategetsi bamwe ariko arahindurira amabanga, nubwo ibiringo byabo biriko birasozera ariko ntibyari byagasozeye neza kuko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi byose biratuma benshi bibaza niba rero Variso Ndayishimiye ari warongoye igihugu cy'u Burundi cyangwa se koko umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye ari warongoye u Burundi nkuko bikoro biragaragara cange kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru akomeza kugenda aratugira cyangwa amakuru akomeje kugenda aratugira muri no mwanya akaba asigura yuko rero Variso Ndayishimiye yamaze kugena rero n'ubundi uzasubirira Reverend Ikuriyo akaba yamugize buramatari wa Ngozi. Ni mu nyuma y'uko rero buramatari wa Ngozi yaraye abogojwe nawe nyine, aho Leonidas Ndaruzaniye asubiriye Desire Minani kuko biriko biragaragara canke nkuko twamaze kuronka aya makuru.
Desire Minani rero yari amaze umwaka n'amezi ane rero agenwe kurongora intara ya Ngozi hari kuwa 29 ukwezi kw'icenda 2023 aho Desire Minani yari yagenwe ngo asubirire Emmanuel Ntaco Nsanze yari aherutse rero gutanga imihoho kubera ibyo yavuzwe ko n'ubundi mu rudandazwa rw'isukari nkuko bigaragara. Ejo haheze nyine naho rero inama nkenguruza amateka yaremeje ko rero umupolisi General Major Leonidas Ndaruzaniye ariwe rero agiye kurongora intara ya Ngozi. Ni ingingo yatangaje benshi kubera hasigaye rero amezi maceya intara ya Ngozi ntisubire rero kubaho hakaza intara ya Butanyerera. Ni igiki rero cyoba gitumye Perezida Evariste Ndayishimiye atarika ngo Desire Minani abandanye kurongora iyo ntara gushika mu matora yimirije ngaha mu Burundi. Ibi byose birakomeza gutera benshi kwibaza ndetse binanahuza n'ubugwayi bwa Reverend Kuriyo, aho amakuru akomeza kugenda aradusumira ateye ubwoba ku buryo bishobora kuzana imigumuko mu bagumyabanga ndetse n'ibindi bibazo bimwe na bimwe. General Major Leonidas Ndaruzaniye rero yahora ari umuyobozi mwishikira rero mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo by'igipolisi. Inyuma y'imyaka itari mikeya ari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu, General Major Leonidas Ndaruzaniye yandikiye rero Perezida Evariste Ndayishimiye muri Kigarama 2024 asaba ko ashigwa rero mu karuhuko mu bijyanye n'igipolisi. Ni ukuvuga ko rero n'ubundi yakukurutse hataragera nkuko bigaragara cyangwa se nkuko amakuru yama aradushikira. Ibyo ni ibintu bishika rero gake gake rero n'ubundi mu Burundi twaraheruka kubibona muri za 2016 aho General Major Evariste Ndayishimiye yasaba gukuruka n'ubundi hataragera, hari mu ntumbero yo kugira ace rero aja kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD nkuko byamaze no kugenda. No kuri Leonidas Ndaruzaniye rero harabaye kwibaza byinshi ku mpamvu zamutumye rero n'ubundi asaba gukuruka hataragera. Benshi bibajije ko ari we rero agiye gusubira Reverend Kuriyo mu bunyamabanga bukuru rero bwa CNDD-FDD. Ico bikoze ntiyabisabye n'ubundi kugira ngo abe buramatari wa Ngozi. Nta na kimwe rero kibuza rero ko umupolisi aba buramatari mu Cibitoke ndetse no mu Kirundo barafise ba buramatari b'abapolisi nkuko bigaragara. Kumbure intumbero yo guha rero Leonidas Ndaruzaniye ngo arongore CNDD-FDD iracarimwo ubu bazoba rero bagomye abanze rero amenyere mu gihugu, barabe rero n'ingene agabanya ibipinga mu ntara ya Petero Nkurunziza nkuko biriko bigaragara. Twe kwibutsa yuko kandi no mu ntara zitanu zihana rero urubibi rw'u Rwanda n'intara idatwarwa n'umupolisi canga se umusirikare ni intara ya Muyinga gusa, izindi zose nabo ngabo baca barazitwara nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Gushika uno mwanya biraboneka yuko muri CNDD-FDD ibintu bigiye gukomera ndetse ibintu bigiye guca birafata indi ntera nkuko amakuru yamara dushikira. Ibi byose bigiye kuba mu gihe amagara y'umutegetsi atifashe neza, ariko bivuga ko n'ubundi ishano yahawe yarihawe mu rwego kugira ngo atazashobira n'ubundi gutekereza iby'uburongozi bwa CNDD-FDD. Ibi byose byerekana neza ko intwaro ya Evariste Ndayishimiye igerageza kwigizayo abatari bakeya bagerageza kuba boshaka kuzahindura ibintu mu Burundi. Nyamara abategetsi bose mu Burundi bifuza kuba barongora igihugu baba bafise ishusho babonamwe ibintu, baba batekereza ko rero bashobora kuvana igihugu hamwe bakagishita ahandi. Icyakora kandi n'ubundi kuva Evariste Ndayishimiye yoshika ku butegetsi, abanyagihugu benshi baratunguwe ndetse bibaza n'ibyo ari byo bariko barabona, mu gihe byabonekaga yuko n'ubundi uyu mutegetsi yagombaga kuba yogira byinshi akora, yagombaga kuba yogira byinshi akemura, ariko gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba batajya umunwa ndetse bakaba bariko banagaragaza neza yuko rero batewe impungenge n'ibiko birakogwa cyanga ibikomeje kugenda biradusumira. Kugeza ubu abatari bakeya n'ubundi barakomeje kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko ibara rikomeje kugenda riragwa ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara ubwabyo biteye impungenge ndetse biteye ibibazo bikomeye cyane nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nkuko amakuru akomeza
kugenda aradusumira. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho rero muri uno mwanya akaba yerekana ndetse anagaragaza neza yuko ibintu bikomeje kugenda bigaragara mu Burundi bishobora gukwegera abanyagihugu benshi urupfu canga se ibindi bibazo biremere cyane. Kugeza ubu kandi umutekano w'igihugu cy'u Burundi uri kuragererwa ku mashi mu nyuma y'amajambo Evariste Ndayishimiye ahejeje gutangaza ubwo yakiriraga ku meza rero bamwe mu bahagarariye ibihugu byabo ndetse n'amareta bigize ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi. Brigadier General Gaspard Baratuza ahejeje kwemera neza yuko noneho hari biziga by'abasoda b'abarundi ndetse akanemeza neza yuko hari abasoda benshi baraguye muri iyo ngwano, ndetse agaca arashimangira ndetse anagaragaza neza yuko nubundi hariyo bamwe rero bariko baravurirwa mu bitaro bya gisirikare mu Kamenge nga mu gisagara ca Bujumbura. Icyakora ntiyatangaje ibitigiri byabo, ariko kandi umwe mu basoda twayaze bamaze igihe baragwanira mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bamaze y'umwaka baremeza ko rero ata position nimwe igisoda c'u Burundi gisigaranye muri ivyo bice. Uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ntuzoroha mu bigendanye n'ubutunzi ndetse n'umutekano ku gihugu cy'u Burundi. Iyi nayo ni ingingo turoza kugenda twitso canke turagarukaho. Ikigega cy'isi yose FMI caraye gihagaritse amasezerano y'ingurane y'imiliyoni 200 z'amadolari co haye Burundi mu kiringo c'amezi 40. Ibi byose turaza kubigarukaho, aho rero biri ngombwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agomba kugira ibishoboka byose kugira ngo yohereze abasoda muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugira ngo abashe kuba yoronka byinshi bigiye bitandukanye mu bigendanye n'ubutunzi, mu gihe aho yari yiteze amakiriro biriko biranga bikaba bikomeje kugenda birafata indi ntera. Kaze kuri mwebwe mwese mubandanye mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, kaze kuri mwebwe mwese mubana natwe ku makuru akomeje kugenda aravugwa cane cane amakuru agendanye n'umutekano, politike, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze rero nubundi kubiriko biravugwa nga mu Burundi. Ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muri nga mu Burundi, cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura, abari Gitega, abari mu makomine, amakayitsi ya province amwe namwe. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese. Ndabahaye ikaze kandi kuba twumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bigiye bitandukanye, mu bihugu by'abanyi, abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi yose. Ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese. Mwongeye kwirwa cange mwongere kuramuka neza bivanye naho muherereye. Niba rwa mbere ushitse ngaha pisonda kwanditse sabone kugira usharonka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu uce urabandanya anubundi kuyashikiriza canga se amakuru n'ibiganiro byacu uyashikirize nubundi ku banywanyi bawe. Ikaze kuri mwebwe mwese. Amakuru reka tuyatangurire nubundi nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye arakomeje kugira ubwoba buremere cyane mu nyuma y'uko rero urugamba rukomeje gusatira igihugu ciwe canga se imipaka ihuza Burundi ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugeraho cange akomeza kugenda aradusumira, akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko ibintu bikomeje kugenda birakomera. Ni mu nyuma y'uko rero urugamba ruriko ruraturuka muri Kivu y'Amajyaruguru rukamanuka muri Kivu y'Amajyepfo rusatira igihugu cy'u Burundi. Ahangaha bizorohera neza umwari wa MTSR bivanye no kuba rero hari ingabo nyinshi z'u Burundi, ariko kandi bikaba bivanye no kuba hari regitabari isanzwe iragwanyiza ingabo z'u Burundi ndetse nayo ubwayo ikaba isanzwe irazikubita inshuro ku buryo buremere cyane. Mu misi heze umwe mu basoda b'abarundi yararungitswe muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo mu mwaka w'ibihumbi 2023. Yaratumenyesheje yuko ata position nimwe igisoda c'u Burundi gisigaranye, aho rero no mu bihe byo gufata Minova bararonse amabwiriza abamenyesha yuko rero bakwiriye kuva muri ivyo bice bagaca barahunga kugira ngo bataza kuhatakariza ubuzima. Yaravuze ko hapfuye abasoda benshi. Ikibazo singwani ikomeje kubera mu seruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Evariste Ndayishimiye afise ubwoba bw'uko rero umwari wa MTSR umujinya watuye abasoda ba Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse n'ibyashikiye abacanshuro ndetse n'abandi bamwe na bamwe bagiye batandukanye nk'abo mu ngabo zo muri Afrika y'Epfo no muri Tanzania ndetse na Malawi no muri FDLR. Arafise ubwoba buko bishobora kuzoshikira Burundi ndetse bikazaba bibi cyane nk'umwe mu bategetsi bagize uruhara muri izo ngwano, ndetse akaba ari umwe mu bantu bari bazi ukuri kuzuye ndetse akaba
yarigeze kugirana ibiganiro n'umwe mu bayobozi ba M23 ndetse akaba yaragerageje kuba yovugana nabo kenshi, nyamara harabayeho n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye canga bimwe na bimwe canga mistake zagiye ziboneka aho abasoda b'abarundi baragiye barafatwa amateko, ariko uyu mutegetsi agaca aragaragaza erekana neza yuko atari abagwanyi b'u Burundi ahubwo arabagwanyi bo muri Redi Tabara. Ukibaza igituma uyu muhari wa M23 wojya gufata Redi Tabara kandi Redi Tabara idasanzwe irakorana n'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi byose bigendanye no kuba igisoda c'u Burundi ndetse na Valentin Ndayishimiye baragiye baratera iteka canga baratera inkunga ibikorwa bya Perezida Felix Tshisekedi Chilombo, ndetse akaba akomeje kugenda aratsindwa, biri mu bintu bimutera ubwoba ku buryo rero biboneka yuko iyi ntambara ishobora kuzoshika nga mu Burundi. Hari abasesenguzi bemeza ndetse bakanagaragaza neza yuko n'ubundi iyi ntambara ishobora kuzarangira yifatikanyije, aho rero Redi Tabara ndetse cyane cyane Redi Tabara ndetse n'uyu muhari wa M23 bishobora kuzifatikanya bikagwana ndetse cyangwa se bigahangana n'igihugu c'u Burundi. Ibi kandi biriko biravugwa mu gihe nyine izo mpungenge za Perezida Valentin Ndayishimiye atariko arazisobanura uko ziri, ahubwo akaba ariko asigura yuko afise amakuru yuko igihugu c'ubanyi c'u Rwanda cyo kiriko kirashaka kuba cyo mutera. Icyakora mu kutajya umunwa yarasiguye ndetse anagaragaza neza yuko yoba yiteguye nawe kuzivuna umwanzi nkuko bigaragara. Nubwo kandi amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira, hakomeje kugenda hagaragara byinshi bitandukanye bigendanye n'ibikomeje kugenda bigaragara